Ndasubiye kubaha kaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Nabaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize mw'iri joro n'amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye nka politiki, mu mutekano, mw'iperereza, mwateka kaze na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye. N'amakuru rero tugira tubashikirize mw'iri joro na cane tuza kurabira hamwe mu bijanye na politike ivyiriwe biravugwa ngaha mu Burundi ndetse n'ijya nino. Reka mbahe ikaze ndetse ndanabakengurukire mu makuru tugira tubashikirize mw'iri joro. Ndabibutse mu vyonde sabone ndetse na partage kugira amakuru azarabashikira umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyashira kuri no murashikura yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero amakuru yacu tuyatangurire ngaha mu Burundi na cane tureba mu gisata cijanye na politiki aho kuri ubu mw'iri joro umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca yobahuye n'ibintu bidasanzwe. Hari ibiriko biravugwa ku vyo babishikiye umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Makuru twabashikirije ku murango twabare kubijanye n'ukungene umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yamaze guhindurirwa abamucungera. Ibi bikaba byarakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko abahinga bakavuga ko ibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo ashaka ukungene yotembagaza Gervas Ndirakobuca canke se agandagure nyene uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca canke se abe yatabwa mu mvuto nkuko byashikiye uwo nyene yasubirije ari we Arengiyome Bunyoni. Muramuzi mwese ivyamubayeko. Ibi rero kandi biranagaruka ko cyane n'abahinga ngaha mu Burundi na cane abakurikirana hafi ivyicaro vya politiki ngaha mu Burundi. Baravuga ko rero kuba Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura abacungera uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca afise umugambi wo gushaka nyene kumuca umutwe. Bimaze iminsi vyumvikanwa ngaha mu Burundi aho Gervas Ndirakobuca ari we mushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye batemeraniye neza, aho rero umukuru w'igihugu avuga ko Gervas Ndirakobuca afite ngo inyifato itabereye uburongozi yashizwemo. Murabizi neza ko Gervas Ndirakobuca yashizwe mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse binavuga ko uyu Gervas Ndirakobuca yoba ari mwirage rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Murabizi ko ngaha mu Burundi dufise abari mwirage wari Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza, hakaza ndetse n'abari mwirage rya Perezida uriho kuri uyu munsi ari we Evariste Ndayishimiye. Kuba rero ngo Evariste Ndayishimiye ngo atanezererwa n'inyifato y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca, avuga ko rero ibingibi ngo bituma yofata ingingo yo kumukura mu mabanga, ariko ngakabona ko kumukura vyoba bigoranye cane ngo kuko vyo kwibazwa ko cane n'abatari bakeya mu bushikiranganje mu bajejwe nyine mu bushikiranganje butandukanye. Akavuga ko rero kuba yobikora nta kindi yokora uretse gushaka ukungene yomucisha umutwe. Bigaragara ko mu gihe Evariste Ndayishimiye yofata ingingo yo kubogoza uyu Gervas Ndirakobuca ari we mushikiranganje wa mbere w'u Burundi, abashikiranganje batandukanye ndetse n'abanyapolitiki batandukanye ngaha mu Burundi biragaragara ko bo bibona ukundi na cane rero bagaca biyamiriza Evariste Ndayishimiye, ndetse ibintu bishobora kuba byaba bibi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Niyo rero ingingo yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo guca atangura gufata ingingo yo gushaka abandi bacungera Gervas Ndirakobuca, aho rero yaciye ahindura abamucungera mbere, ariko umugambi nyamukuru bikavuga ko ari wo gushaka kumutembagaza canke se kumucisha umutwe. Gervas Ndirakobuca mu minsi iheze yaravuze ukuntu ngo Evariste Ndayishimiye yananiwe no gufata ingingo na cane ku bijanye n'igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akavuga ko rero na Evariste Ndayishimiye nawe ubwe ngo yoba ari mu barya igiturire ngaha mu Burundi. Twaramye turabibona mu bimenyesha makuru bitandukanye bikagaruka kuri iyo ngingo, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye ku gahanga akavuga ko ngo hari zimwe mu ndongozi ngaha mu Burundi zama zishaka kumuha igiturire. Abanyagihugu rero ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca bibaza
imvo n'imvano yo kungene indongozi yo fata ingingo yo guha igiturire umukuru w'igihugu, ahubwo ngo biraboneka ko ari we yo batanga igiturire cyangwa se ari we yo banyonora amatungo y'igihugu. Gervas Ndirakobuca ubwo yashakaga gufata ingingo y'ibijanye ngaha mu Burundi nyene n'ibijanye n'igitoro, murabizi neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye amwagiriza kuko nawe yo bariko ararya igiturire. Murabizi neza ko igiturire ngaha mu Burundi cabaye umuzi w'ibuye, uravye neza nico kibandanya kunyonora amatungo y'igihugu ndetse n'ubukene bukibonekeza. Igitoro kiri mu bihanze Uburundi, kiri mu bimeze nkaho byamaze kuba umuzi w'ibuye ngaha mu Burundi na kamaramaza. Rero abanyagihugu Burundi bakavuga ko rero Evariste Ndayishimiye na Gervas Ndirakobuca aho bucera baraza gutana mu mitwe. Kuri ubu rero Gervas Ndirakobuca urabona ko nyene atorohewe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ashaka kumukura, ariko Evariste Ndayishimiye kumukura ukabona ko vyanse. Yaciye rero afata ingingo yo gushaka kumucisha umutwe. Kuri ubu rero amakuru ariko aracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi mw'iri joro ndetse natwe adushikiye ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, nuko muri bamwe mu bacungera Gervas Ndirakobuca nyine nkuko twabibabareye ko yamaze guhindurirwa abamucungera, harimo rero wari amurashe aramurasha, ariko ngo ntabwo aciye apfa, biravuga ko aciye ajanwa mu bitaro. Evariste Ndayishimiye rero umugambi we wo gushaka kugandagura Gervas Ndirakobuca uciye upfuba, ariko n'ubundi biraboneka ko nyine n'ubundi amagara y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ari we Gervas Ndirakobuca atifashe neza. Kuri ubu rero biravuga ko yobajanwe mu bitaro kugira ngo barabe kungena amagara ye yobandanya gukurikiranwa, kuko ngo ameze nabi cyane. Ibiro nta wundi bikozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mugambi yateguye nko gushaka kumuca umutwe, ngo kuko kubona ko gushaka kumutembagaza byo mugora. Muyandi makuru rero tufise ngaha mu Burundi kuko biravugwa mw'iri joro, twari twabariye kubijanye no kuba umukuru w'igihugu n'ubundi yari yagiye guhura n'urwaruka ruhurike mu mugambi wa Piaje nyene, aho bagira ngo baganire kukungene bobandanya kwiteza imbere. Twari twabariye ko bagombaga guhurira Igitega ku mugwa mukuru wa politike bakaganira. Hari ivyo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije urwaruka, ndetse byanatangaje benshi, aho rero umukuru w'igihugu ngavuga ko ngo nawe ngabona ko ngo ivyo bamujanyemwo byo muri politike ngo bitari bikwiye, ngo ahubwo bari kumureka ngakikorera. Yagize ati rero jewe ngiyo batari kunzana muri ibi bintu vya politike byo kuba umukuru w'igihugu, ngo jewe mba ngeze kure kuri uyu munsi. Ayo rero ni amajambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiyago yariko aragirana n'urwaruka urwaruka nyene rugera kuri 550 rukorera mu gisata c'ubuhinga bwa none ku mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye avuga ko ngo abakozi ba leta ngo batoye akenge kuko ngo bariko barareka akazi ka leta ngo bakaja kwikorera ivyabo. Agira ati ikintu gusa maze kubona mu minsi mike tuzobura abakorera leta, ngabo batama nibabe baritegurira bazoce baza au service de l'État. Mu bushikiranganje bw'ubutungane barabimbwiye ko ngo baguma bagenda, abigisha nabo ngo baheba akazi. Acavuga ngo none mwibaza ko boba bariko barajahe baja kwikorera ivyabo. Perezida Evariste Ndayishimiye yibaza kugira ngo yicafuze n'abantu bamuha ibiturire, ayo ngo bamuha uko angana. Ati none bompa angahe? Ndayakeneye ga none oya imiliyoni 500 oya nirimiye ihegitari 10 z'ibiraya ndayaharura uko ndabishatse. Ngizo zimwe mu mvugo umukuru w'igihugu yashikirije urwaruka nyene rukorera mu gisata c'ubuhinga bwa none. Bigaragara ko n'ubundi yagarutse ku bijanye n'igiturire. Iyi ikaba ari ingingo rero abanyagihugu Burundi bagaruka ko badonda agatoki banagiriza umukuru w'igihugu bavuga ko nawe ashobora kuba arya ibiturire.
Ico kiyago rero kikaba categuwe n'umugambi w'igihugu ujejwe gushigikira imigambi y'urwaruka Peyaje. Desire Manirakiza arongoye Peyaje avuga ko urwaruka rwari rwasavye kuja muri ico kiyago rwari rwinshi. Ati urwo rwaruka rwacaguwe mu rugera kuri 860 rwiyandikishije mu kigo Peyaje ruciye ku buhinga bwa none ku mbuga ngurukana bumenyi. Urwo rwaruka nyene two rwita nka Généraux de Sciences et Technologie, rutegerezwa ngo kuba arufise ico ruriko rurakorera muri ico gisata, rukaba kandi rufise n'imigambi n'ivyo riko nyene urahingura mu myaka 3 y'uburambe muri ico gisata. Muri uru rwaruka kandi harimwo urwiza amashuri maremare ndetse ruranaminuza. Urwo rwaruka kandi rwaserukiye urwaruka rwaserukiye Urundi rwerekanye imigambi ijanye n'ubuhinga bwunga ruriko rurarangura, ruranashima ndetse intunganywa ry'ico kiyago. Muri abo harimwo nk'uwitwa Ahmed Akimana yakoze amahobo akoreshwa mu gisata c'uburimyi. Umugambi wa leta Peyaje wavutse muri Ndamukiza 2021 kugira ngo utorere inyishu ikibazo c'ubushomeri buri mu rwaruka kaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha mw'iri joro. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko mu gatondo, turaza kubandanya tubashikiriza ibiramutse bivugwa mu bisata bitandukanye. Reka ndabipfurize kugira ijoro ryiza kandi mubandanye murarana n'Imana. Turaza gusubira mu gatondo.